AIGLE NOIR ku munsi wa gatandatu hariya ku kibuga cabo imakamba bashoboye gutsinda umugwi wa Burundi Sport Dynamique ibitsindo bitandatu byose kuri kimwe. Moso Sugar bari muhira kuri stade Ngoma aho basanzwe bakirira bashobora gutsindwa n'umugwi wa Bomamuru ibitsindo bitatu kubusa. Academy Deira bari muhira kuri stade Urunana aho basanzwe bakirira batsindwa na Rukinzo ibitsindo bibiri byose by'umusore Destin Manario. Gutyo rero umugwi wa LLB Amasipiri nabo baragabanije gutsindwa gato batsindwa na Olympique Star rikiritwara neza ifise n'umwanya mwiza kwino gihe. Ibitsindo bitatu byose kubusa ari kuri stade Urunani. Kayanza United itegeka Ngozi message Ngozi kuri stade Gatwaro yayo hariya mu Kayanza banganya igitsindo kimwe ku kindi. Muge Ngozi City yafashe musongati bababwiye ati hani Ngozi rero uko biba bimeze nta mugwi w'igitego hakura intsinzi. Igitsindo kimwe kubusa cha Ngozi City kuri stade Urukundo. Muge Vitalo rero twababwira na Interstar byari bibiri kuri kimwe vya Interstar. Hanyuma Flambeau du Centre baza kunganya na Vision 2026 igitsindo kimwe kubusa. Twinjira rero neza na neza ku rukino rwa Interstar na Vitalo n'urukino rwagiye kuba ubwa mbere bwo n'urukino rwari rutanguye phase retour hagati ya Vitalo na Interstar, ariko rukaba kandi urukino rwari ruheruka kuba ugwanyuma gwabaye rwahuje uko nyene kuko muri phase retour calendrier barayicurika izahejeje zikina zica zibizambe zitanguye inkino za phase retour. Gutyo rero ibintu bikabandanya ko ni nayo mpamvu urukino rero rwanyuma rwa Vitalo rwabahuje na Interstar, ariko kandi urukino rwanyuma rwa phase ale rwa Interstar rwabahuje na Vitalo. Ni nayo mpamvu iyo migwi muri phase retour batanguye rero bakina. Vitalo bari bafise agashavu kuko mu rukino bahuye na Interstar muri phase ale kuri urwo rukino rwanyuma rwa phase ale batasho kwakura intsinzi. Interstar yabatsinze igitsindo kimwe kubusa. Ejo Vitalo baza bavuga bati dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo igiti ntigigukore mu jisho kabiri, ariko vyarangiye n'ubundi igiti gikoze mu jisho rya Vitalo kabiri kose. Interstar yinjira mu rukino neza ironka igitsindo ku munota w'umunani wonyene. Igitsindo cagiye gutsindwa n'umukinyi yitwa Abdul Latif Mugisha ku munota w'umunani. Interstar baba bashimangiye kwereka Vitalo yuko vyukuri bashobora kugira ivyo bakoze imbere ya Vitalo. Inyota barayigaragaza byukuri ko bashobora kugiriya nabi Vitalo. Vitalo biragenda gushika ku munota wa 88 Vitalo baza kuronka nabo igitsindo cyo kugombora cabo kiba kimwe ku kindi. Abantu bibaza yuko urukino rugiye kubuko, ariko imbere gato inkuru y'umwana isubiye inyuma, inkuru cyane yo muri urwo rukino nuko Vitalo bagiye kuronka ikarata itukura bakiri gice. Vitalo barapusa bagerageza kwitwara neza, baragerageza gusatira, ariko kandi bagaruka banazibira neza gushikaho bari gice ata badakwiye bagiye kuronka igitsindo cyo kunganya ku munota wa 88. Hanyuma Interstar nayo ivuga iti namwe ntimwoba mwari gice muze kutugarura igitsindo twatsinze kare. Bagira iyo esprit kumva yuko bigishoboka baza kuronka intsinzi mu minota ya nyuma cyane y'urukino. Interstar rero bano basore ba mutombora canke uno mumenyereza yitwa Olivier Niyungeko aza kwereka Sahabo Paris yuko byukuri akabuye kabagabo buri muntu agiye akiwe mugaba ka Olivier Niyungeko koko gasumba ako kwa Paris nico yashoboye kumwereka. Le Noir Blanc rero bayirongera amanota 3 imbere ya Le Mauve Blanc ba Vitalo. Vitalo itari ifise abakinyi babo mu batangwe mu kibuga nka musore Prince, ariko kandi nka uriya musore
Vitalo rero ikaba itashoboye kwikura imbere ya Vitalo nubwo bambe ya Interstar nubwo yari buze abakinyi bayo bamwe Interstar rero ikaba yashoboye guprofita si inkuru nziza kuri Interstar suko gusa batsinze umugwi wa Vitalo ahubwo bisanze n'imbere ya Vitalo inyuma yo kubatsinda bikaba byari bimaze imyaka itari mike aho Interstar muri championnat naho biba bikiri muri saison hagati aho bashobora kwisanga kuri classement bari imbere ya Vitalo na inkuru nziza rero zibiri kuri bo gutsinda Vitalo mu rukino rw'ejo ariko kandi kwisanga baciye baja imbere ya Vitalo. Interstar rero bakaba bariko baritwara neza hagati yabo na AIGLE NOIR harimo amanota 10 AIGLE NOIR ya mbere. Murumva yuko kuri equipe mu mwaka uheze yakinira kudakoroka mu mwaka waheruka yari mu cicaro ca yigeze kuba mu myaka 3 iheze iri mu cicaro ca kabiri uno musi kuba iri kiratanga ibimenyetso byo kuduga gufata umwanya mwiza mu migwi 10 ya mbere ariko kandi gufata mukeba w'ibihe byose bakamutsinda ale na retour nibimenyetso bitabesha yuko hariho intambwe nziza canke ikintu kiriko kiratera imbere kuri Interstar nivyo nibishoboka ko baca baba bambere ubwo nyene cyangwa uvuge ngo naho batsinze Vitalo kubeka ibakiri mwanya w'umunani tubaza kubibona kuri classement ariko iciza nuko equipe yahora mu bihe bibi nkabiriya muri saison nk'iyi objectif ntishobora kuvuga itwara igikombe objectif ibigomba kuba ibitegezwa kuba objectif yo kuvuga ngo ivyabaye mu mwaka uheze bitandukane nibibaye uno mwaka murababona rero kuri Budget TV bana basoro bona no kumasana ko ari equipe mutombora yubatse y'abasore bakiri bato Interstar ubona ko ari ibintu biri positive kuri no equipe abarundi bose bifuriza kugaruka mu bihe byiza cyane ko ari equipe imwe muri zibiri z'abateka ibihe byose mu mupira ni ni profile y'umupira w'amaguru hano mu Burundi Interstar iyimeze neza abantu benshi bibashimishije ni byiza ko Muri iba nziza ni byiza ko AIGLE NOIR iba nziza ni byiza ko Flambo na Musongati baba beza ni byiza cyane ko Message Ngozi iba iri kiritwara neza ariko ni byiza kandi ko ubwiza bw'iyo migwi yose bitaza ngo bitume ngo Interstar na Vitalo biba hasi il faut ko tubona iryo higanwa rihuza imigwi yamye ari ikomeye kera ni imigwi yarutse vuba iriko irafata idarapo ya Primus Ligue na cancane mu gukurakuranwa ku bikombe muri no myaka ya vuba twabonye AIGLE NOIR twabonye Message Ngozi twabonye Bumamuru twabonye Flambeau du Centre ariko iyo hagarutse umugwi nka Vitalo ugatwara ico gikombe badaherutse canke iyo hagarutse umugwi nka Interstar ukitwara neza ukagaragaza ibimenyetso byuko naho nyene ubandanije gutera imbere kuri no murindi umuma saison make cyane naho nyene ushobora kuba wamaze kugaruka aho ushobora gukora kuri ico gikombe baheruka kera yari inkuru nziza rero kuri Interstar yari inkuru nziza ku bakunzi babo yari inkuru nziza kubaheruka ibihe byiza bya Interstar kera no ku makunzi b'umupira ni byiza ko cyane umugwi wa Interstar utaguma ari wa mugwi gumuhohoterwa cyangwa uhora mu bibazo bituma Interstar itagaruka ngo igaruke ku rwego irungana n'izina ifise ngo igaruke igire resultat zihura n'amateka isanzwe ifise mu mupira wacu uwo hano iwacu kurundi ruhande si resultat nziza kuri Vitalo buriya birabiha cyane iyo utsindwa na mukeba wibihe byose nka Interstar ariko Vitale wewe tuvuge ko atari umutsi wishibere kuko bafise igikombe cy'umwaka uheze nivyo resultat bariko baragira ntizijanye na bukebuke niyo sezo bagize mu mwaka uheze ariko ni Vitale yo par rapport ya Interstar ushobora kuvuga ngo hariho intambwe babatanze gutera hari intambwe nabo Vitalo badashobora gupermeta ko isubira iyo bahoze ari naho na Interstar yahora muri miliyoni misi ya vuba imbere ko dutangwa kuvuga imvugo yuko byukuri batanguye kugaruka rero turifuriza cyane Interstar kubandanya kuri uwo murindi ntizibere zitazituruka kuri Vitalo yonyene kanatsindiye ukeze ku mwanya w'umunani ntububikesha amanota 6 gusa wakuye kuri Vitalo ahubwo ubikesha n'izindi resultat zimwe zagiye zikubera nziza mu mamachi ya Primus League saison yeze Interstar ari ya gatanu pourquoi pas ya kane muri Big 4
vyoba ari vyiza cyane. Vitalo iza gusitana nizo zindi za Aigle Noir zande ni vyiza cyane kuko iyo uvuze umupira w'amaguru mu Burundi situkubakera cyane no kubijanye n'ibikombe niki iyi migwi ibiri ya Interstar na Vitalo ntahihurira n'undi mugwi n'umwe aho bari bagiye kuvuga ngo barafise ikindi cababa gato yaba ari umugwi wa Muzinga izi za Interstar FC zitakihari ariko biba ari vyiza ko haza imigwi mishasha ariko kandi na yindi ya kera igahoraho iyoboye na cyane nta gihugu nakimwe kigira champion itagira umuntu ayiyoboye. Muri Tanzania habaho Simba hakabaho Yanga, muri Misiri habaho za Zamalek hakabaho na Al Ahly, muri Espagne habaho Real Madrid na Barcelona, mu Bwongereza habaho Liverpool na Manchester United, muri Ufaransa habaho Paris Saint-Germain na Marseille. Pourquoi pas mu Burundi tudahora tubona buri gihe Interstar na Vitalo? Ni kintu ciza rero cyane kuri runo rukino ruzogenda rufata isura kuzuka kwino migwi. Reka nkoresha iyo terme nubwo yoba atari nziza mugabo ishobora kubitomora ni byiza kuko aho bahoze si heza, baharanira kuvayo bakagaruka ku rwego bahoze ko. Vitalo baratwaye igikombe mwaka uheze baracagerageza kwinanatana no mwaka, ariko Interstar urabyereza bari bamaze igihe bagira muri Primus League. Uno mwaka bariko bagerageza kugira resultat zimwe nziza muzo bari bamaze igihe bakumbuye. Yari Interstar rero yari na Vitalo mu kanya rero tuce tugenda turaba resultat zindi za Primus League tugenda tuzica ijya nino imwe ku yindi, duhereye kuri Aigle Noir hamwe na Burundi Sport Dynamique. Uno mugwi wa Aigle Noir rero ukaba wishize ahantu heza cyane mu gutsinda uno mugwi wa Burundi Sport Dynamique ibitsindo bitandatu byose kuri kimwe, utababarira by'ukuri ibitsindo bitandatu kuri kimwe, ahubwo iciza kuri bo kurusha nuko bagaragaje akanyota kukubandanya bashimangira. Barangije phase ale aribo arabambere ariko bagerageza ko na phase Retour irangira atawubanyiganyije kuri uwo mwanya wa mbere. Uriko raraba rero victoire ya Aigle Noir yari victoire yakanyota, victoire ishemeye, ibitsindo bitandatu kuri kimwe, guca bashimangira umwanya wa mbere no gushiraho nico gitinyiro hagati yabo niyo migwi yindi yose ishobora kuza no guca intege aba adversaire cyane bashobora kuba bizeye yuko Aigle Noir vuba ishobora kunyerera ngo ije hasi bayifashte byoroshe. Ico gitinyiro rero Aigle Noir ishiraho mu gutsinda bitandatu igashimangira umwanya wa mbere, kiba gikenewe cyane ku mugwi uriko uraharanira kuza kutwara igikombe bakumbuye baheruka imba niyeze mu mwaka wa 2017 gutyo, muri sezo ya 2017-18. Aigle Noir rero imwe ma equipe atagira ibibazo byinshi bibuza kugira umusaruro mwiza, equipe yifashe yitunganije neza, ifise ikibuga cyayo, bafise n'intara, bafisemwe abafana benshi babakunda bakitwara neza. Rero ni equipe ubona mu myaka ya vuba 6-7 batashoboye gukora ku gikombe cha Primus League, ariko turibuka ko nko mu mwaka wahera hoho bashoboye umwaka edition ya 2023-2024 bashoboye gutwara 2022-2023 bashoboye gutwara igikombe cy'umukuru w'igihugu. Mu mwaka uheze muribuka ko bari no muri Confederation Cup. Uno mugwi wa Aigle Noir ubona ko objectif yabo mu minsi iheze baba bashize imbere kurira cyane no kuramura. Turazi banyange bavuye muri Aigle Noir n'amatunda rero canke n'umusaruro ubuye mu kurira neza kwa Aigle Noir, ariko uko mwogira objectif yikurera kose muba mwifuza ko bishoboka ko mugaruka mugatwara igikombe, kuko avec imyaka turagomba kubona muri no migwi ya generation mishasha aho izoza tubona ko yamaze kwegera imigwi ya Vitalo, nubwo nabo babandanya bari ku kivi bongera kigikombe ko kindi inyuma y'umwaka canke inyuma y'imyaka kanaka. Nuko rero championa yacu iba yifashe, nuko iba itera imbere ku munsi
Aigle Noir rero barakumbuye igikombe ariko urabona yuko batanguye kuba seriye cyane iyo utsinda ibitsindo bitandatu iyo uba uri mu mwanya wa mbere ugashimangira kugumako aba ari ikintu ciza cyane mukanya tuze tubabwira resultat rero cyane classement uko yifashe muri Primus League nuko bagenda barusharushana amanota rero classement yifashe muri Primus League Aigle Noir yashimangiye umwanya wa mbere mu kugumako n'amanota 36 baguma imbere ya Muri nayo itakoze ikosa mu kugenda gutsindira hariya igitega nayo ifise amanota 35 nyuma y'insinzi ya Rukinzo iri nyuma gato ino migwi ibiri rero ikaba itanga ka distance gato hagati yabo na Rukinzo amanota 36 ya Aigle Noir amanota 35 ya Muri hanyuma umugwi wa Rukinzo nawo ukaza inyuma gato ku mwanya wa gatatu n'amanota 30 n'amanota 30 nyene kuri Flambeau du Centre tashoye kwitwara neza muri weekend Musongati ifata ikibanza ca gata ino Musongati yigeze kubi ya mbere muri journée nka 5-6 za mbere Olympique Star ifata umwanya wa gatandatu n'amanota 27 Musongati ifise 28 mu mwanya wa gatandatu Olympique Star mu mwanya w'indwi n'amanota 27 Musongati ifise 28 murantunga mu mwanya wa gatano Olympique Star mu mwanya wa gatandatu n'amanota 27 Message Ngozi mu mwanya w'indwi n'amanota 27 mu gihe Ngozi City bari mu mwanya w'umunani n'amanota 26 Ngozi City bari mu mwanya w'umunani n'amanota 26 Interstar mu mwanya w'icenda n'amanota 26 urabona Interstar nk'igihe Olympique Star Message Ngozi eka mbere n'umugwi wa Musongati botsindwa inkino zabo zikurikira Olympique Star bambe no mugwa Interstar urashobora kwisanga mu mwanya wa gatanu mu gihe Musongati bato kwitwara neza kuri journée ikurikira ya 17 Olympique Star ntibitware neza kuri iyo journée Message Ngozi ntibitware neza na Ngozi City Interstar yashwa kuja ku mwanya wa gatanu nubwo bigoye cyane kwa abo bose botsitara ariko ni ibintu biri bishoboka Vitalo ku mwanya w'icumi bari nyuma ya Interstar n'amanota 28 Kayanza United mu mwanya wa 11 n'amanota 18 mu gihe Royal Vision 26 bari ku mwanya wa 12 n'amanota 17 Burundi Sport Dynamique iri mu mwanya wa 13 n'amanota 9 Zone Rouge iratangurana n'umugwi wa Academy Deira ku mwanya wa 14 n'amanota 8 yonyene Moso Sugar bari ku mwanya wa 15 muri Zone Rouge nyene n'amanota 7 mu gihe LLB Amasipiri bari ku mwanya wa nyuma n'amanota 6 yonyene bano baheranye ibitsindo 33 mana yanje 2025 nuko rero ayavugwa muri Primus League ni nkayo mu barazobandanya n'indwi ya 17 baraye batanguye phase Retour neza cyane kuri yo cyane havuzwe insinzi za Aigle Noir hamwe n'insinzi ya Interstar
cyane cyane mu bimwe mu byavuzwe cyane. Reka tujye mu yandi makuru yandi ariko aravugwa hano iwacu mu Burundi. Aha turavuga nk'ukwitwara neza ko mugwi ko mukinyi yitwa Jordi Liongola akaba yarashoboye gutsinda igitsindo muri weekend ko bakunda ba amakuru y'abakinyi bacu bo mu bariko bakina ku mugabane wa Buraya canke hanze y'igihugu cy'u Burundi. Abari byiza nabo ko tubagaruka ko rero umukinyi Jordi Liongola akaba yarashoboye kwitwara neza cyane mu guhesha umugwi warashobora kunganya ariko wewe ashobora gutsinda igitsindo mu gihe banganije ibitsindo bibiri ku bindi. Jordi Liongola undi mukinyi yashoboye kwitwara neza muri iyo weekend nyene no mukinyi yitwa Marcos Waimens, nubwo ekipe yiwe yashoboye ekipe yiwe yitwa Bershot yashoboye gutsindwa na Club Bridge ibitsindo 4-2 mu cica ca mbere hariya mu Faransa, ariko Marcos Waimens wewe yashoboye kuronka igitsindo. Undi mukinyi yashoboye kuronka igitsindo mu rukino no mukinyi yitwa Jordi Liongola nk'uko mumubona hariya ku masanamu ya Hafsa. Rero uno mukinyi umugwi we wa La Louvière ko yashoboye kunganya rero umugwi wa Anderlecht abana basore rero banganije ibitsindo 2-2, ariko uno mukinyi Jordi Liongola wewe akaba yarafashije umugwi wiwe wa Louvière kuba awurosa igitsindo. Ikidasanzwe rero kuri bano basore babiri yaba Jordi Liongola yaba nuno mukinyi Marcos Waimens, imigwi yabo yari kikina n'imigwi idasanzwe yaho mu Bubirigi. Uno mukinyi Marcos Waimens yashoboye gutsinda igitsindo contre Club Bridge. Murumva ko ari ikintu kidasanzwe kubazi imigwi yo muri Belgique gutsinda uwo mugwi ni ibintu biba bitoroshe, ariko kandi umukinyi yitwa Marcos Waimens kuronka igitsindo ukina no mugwi wa Anderlecht hariya muri championnat iyo mu Bubirigi kiba ari ikintu kidasanzwe. Muri ko dukurikirana rero kuri Buja FM 87.6, muri ko mudukurikirana kuri Buja TV kuri chaîne ya 398, ariko kandi ku mbuga zacu turahari. Twagarutse kuri YouTube inyuma y'igihe kinini twari twagize ikibazo